Fashe neza cyane, zifashe neza cyane. Turumvikana cyane n'umugenzi turakorana hari abantu goma bavuga ngo kubera iki ngo tabikorwa turakora uretse kubisigura James bikorwa byinshi vraiment kubera akarorero mane bahezagire. Okay, murakoze nanje icambere ni dondore I am Abel Ndwayo aka mukiruke aka mvuye kure. Abarundi bavuga ngo umuryango umwe atukisha umuryango. Namba tukubona muri filme hamwe mwijoro kacugenda guparika ntibazoka kuvuga ko turi abamaraya. Menye yuko aho uri mboneze uriko uraserukira twese abadamu cyangwa abakobwa kuko kuba abakobwa nibaze ko ari akantu nyene ko kubonerwa kuko abahungu babona aho babigira umingabo birababereye. Rero filme ahari beko ari mboneze ya mugenzi we ategerezwa kwitwara nk'umukozi Isaac TV kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale Waislamu asalamu alaykum. Navuga ati ndanezewe cyane kuba imbere y'abanyecubahiro nkamwe. Navuga ati n'ubuntu bw'Imana nangiriwe. Mba narengewe kubona abantu nkamwe muri imbere yanje. Navuga ati mubanze mukomera amashi Imana yabitumye. Kweteza kamwe. Navuga ati rero nabaza nk'idondo. Nitwa niyo kwizera Eliezer Joshua ni mazina yanje. Benshi muri mwebwe baranzi. Abandi bambonye bwa mbere. Abandi barambonye ku social media. Ndi wa muhungu wanyu nyene atari bwa bambone barambone. Ego navuga ati rero Gihuhusi Entertainment itwebwe kumutubona. Ndaza kubereka abakinyi bayigize ariko mu nkundire ndababwiye ko jewe ndayiserukira ko ndi fondateur w'iteam. Bakinyi ba sinema ndundi bakunzi ba sinema ndundi namwe mwese mwaje kwifatanya natwe ibikorwa tugira mahoro iterambere n'ubumenyi muri sinema ndundi. Kwirigerekezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2024 umugwi Gihuhusi Entertainment waramutse ushira hanze ku mugaragaro sinema yabo ya mbere yiswe Diaspora. Gihuhusi nkuko mukizi ni ikintu kigenda kirahuhuta kigasiga impinduka aho giciye. Twese twakuze tumvikinje Gihuhusi. Sinevuga ko cyane kubera bamwe sanga mwebwe bakuriye mu bisagara kumbe usanga mu bisagara tabihuhusi biba bo nk'abyo twakuriye. Bamwe bamusanga ngunze kuvuga ngo mbahigiye ruguru usanga tuvuka kure basanga twarenze na ruguru. Numva ntawo bombi bihuse bibona keshi. Iyo Gihuhusi reka kirashobora kugenda gitwaye ibintu kigasiga n'impinduka aho gihaciye. Mbega gisiga impinduka gute? Ndavuga ku ruhande rw'abakinyi bakina sinema no ku ruhande rw'abakurikirana sinema ndundi. Ku ruhande rw'abakinyi kizohuhuta ku buryo gikura abakinyi ba sinema ndundi baje ku rwego mpuzamakungu. Buri muntu akenera kuva hari akagera ahandi kuko by'ukuri sinema ndundi iri ku rugero rushimishije. Iyo umwana akuze cyakiri muto arifuza kugira ku rundi rugero. Iyo umudandaza karadandaza arifuza kunguka. Iyo ufise projet ni wifuza kuguma huri.
Gihugu Entertainment rero nayo muri sinema ndundi irifuza yuko urugero sinema ndundi iriko gotera imbere ikava mu kibano. Nituvuze yuko urugero utashimishije ahubwo itera intambwe ije kurundi rugero. Kuba kuri kina sinema ndundi nawe Gihuhusi izokura ubumenyi buke bubarimo. Abantu bakurikirana sinema ndundi hari ibintu bishizemo. Aho nigeze kumva ariko aravuga ngo mbega hajya mukina umuri umukobwa cyangwa umumama muri mu gitanda mujyana turi umugore wawe ngo bijyamo yuko barakina bari biki. Hari ubumenyi buke bubarimo bibaza ko hari ibindi bintu uko birakora. C'est faux, siko biri. Gihugu Entertainment rero irifuza ko yokurwa ubumenyi buke buri mu bantu ibasigira ikindi kintu. Nta ndero mbi nta ngeso mbi muri filime ziba. Hari ukuntu abakinyi ba sinema batwishizemo nabi usanga umuntu bamubonye aho ukimwa nk'ita sinema bijya ngo si wa mama wakina hari ujya ngo ni kirara ugise wa mudada akina muri sinema nini akina kuri kote ya naka akina kwa Abel akina kwa Fenera Vin akina kwa Ahmed ugasanga bamubonye bagacibuka isene yakinye ari mu gitanda ari muri piscine kumbe yanya kabizu n'undi muntu ntibisigura yuko ari ingeso mbi tuba turiko turagira. Dukina ubuzima dusanzwe tubayeho nta gishasha. Ndabara mu kice mwese amahoro yego n'umunezero udasanzwe kubona cyose kano karyo yego jere ku mazina nitwa Nimwezeke muri filime kishobora kwita Jere yego nsanzwe nungirije umurongozi wacu muri bino bihugu bya Gihuhusi Entertainment. Merci. Hama jewe izina ni Amede benshi banzi nka Amede mugabo twiganye banzi nka Patrick ndetse no kwishuri mugabo yose yose ni kwanje Patrick Amede Kanyamurenzi mugabo ku bintu by'ama benshi ngira Amede Pro voilà puis Amede Pro haba igemu yo mu Burundi ndazinigiye gusa nakundi ibintu byo kuba ahantu kure nari mse n'ikibanza ngambwa ngati je ndatichiri sinzi impamvu ariko icambere cyo uyu mugwi tubanze tukomera amashi. Gihuhusi bakindondera nanumvise Gihuhusi ndabategeka Gihuhusi siguro iki abamutanaje mugagiye gukorana nabo kubana nabo baracitse inshuti bagenzi abagafre abapetit frère ukitusa ama jusqu'à présent nibyo bikorana mwumvisa ujejwe amasanamu ujejwe ibiki je muri Gihuhusi ngira nza kukanyuma kuvuga ati bitagenze neza n'ibiki dukore dutembega ama nkuko bayibabwiye Gihuhusi basanze abantu bakunda kubabaza barakunda gukorana n'abantu barakunda kwigura dimwe bari uvera nukuvuga yuko nejo abafise cyo gusaba comment service cyangwa baje kubasaba service nukuri jewe n'itanga kubona nari mubiriye byinshi ngaza abantu donc sinzi bazabicisha kandi tumaragiye kirekire nimubone ngo filme ya mbere cyangwa kinasanze deja bahari basanzwe bategura basanzwe bagira jewe naje gusa juste comme director mugaye ibikorwa byose muza kubona ngane organisation yiwawe twongera tubakomera amashi. Ndatewe iteka kandi kuba mu mpaye ijambo mu vyubahiro byanyu harimo aba grand frère ngahano ubaha cyane basanzwe bakaze cyane muri no mwuga ndabubashe gose imbere yanyu abere kutandaba na Amede arico dupfa kumenga ndi kumvuga muri aba kumenga ni munda arico dupfa kabene mvuga ijambo munda kameme so jewe ku vyo duhura navyo nibaze yuko twese amacana tuyasangiye hamande yuko turi mu gihugu bataratahura ico impano nibaze yuko kino gihugu cacu biragwe kugira ngo abantu bazotahura impano icari ico canke bamenye ko umuntu ashe kubeshaho n'impano yiwe
nivyo no munsi bishobora kuba bibeshejeho bamwe muri twebwe arivyo bibatangira ratio canke bikabarihira amafaranga y'inzu ariko sinibaza ko umuntu yo ari benshi babeshejwe naho navyo uti biva kuki biva kubera ko twege muri twege nyene basanzwe babikora naho tutoja hanze iyo igihinu ca utaragiha agaciro biragoye kugira ngo uwundi muntu agiha agaciro rero kuri ivyo ugaca usanga kubera ko gaciro ari gake kuri twege twabihaye ugasanga n'abandi ntibariko barabiha agaciro ikindi naco nkuko bariko barabivugaho mu gihuhusi hari igihe usanga aho ukeneye gukinira canke aho ukeneye gufata amayimaje bataguhaye ngira ko nsaba bijejwe ndazi yuko ari benshi beko baradukurikirana kuzino mbenesha kure yuko bomenye kari twege tuzogaragaza ubwiza bw'igihugu cacu iyo bakaduha uruhusha rwo gukinira amashamba kumbure twari kumenya ko inzahabu zihari kuva kera tukakinira nko mu Kirundo tukakinira ahandi hatandukanye ariko ntiduhabwa agaciro ko gukina hariho hose ngaho muri ville ntitwemerewe guhaduza kamera hari ahandi henshi tutemererwa ndazi ko muri twege benshi bamaze gufatirwa ibikoresho kubera ko ngo filime ntivyemewe ariko turatakambye nk'abakinyi b'ireresi baduha uruhusha rwo gukinira ahantu kandi babibone nk'akazi ikindi muri twege harimo bamwe badakundana naho byaheze nibaze yuko abari bafitanye inzigo zigagiye zirahera nibaze yuko twese turiko dusenyera ku mugozi umwe turi ku kivi kandi turiko turafashanya ibindi navyo n'amajambo ntazogira umuntu umviriza amajambo y'ibintu bavuze ngabakinyi bireresi ngo uyu n'uyu ariko kandi ndabamenyesha yuko ntacitwa Runyuzi nitwa Big ihuhusi isigura kimwe muri entertainment usanze twese turazi ikintu kiri gihuhusi ketse utwara umurundi cyangwa umurundi kazi ikintu nakivuze sinzi ko ngira ngo atayashoboye kuba yabyumvise ni ikintu kigenda kirahuhuta gihuta ubumenyi buke buri mu bantu ubumenyi buke nabwo nabusiguye ubwo ari bwo akunda ashobora no kungira ko nakane kavuga ngo mbega ni kubera iki umukinyi wa sinema ashobora kwanka umukinyi wa sinema ndundi mugenzi we nk'akarorero YouTube channel ya Gius Entertainment nyambi ko filime diaspora abantu bayiravye aya ma views ntaja kuri BMT intore ntindi oya no kuri none kubera iki umukinyi muri intore ntinda tokugura filime yo muri Gius Entertainment bayirave ubwo ni bwa bumenyi buke mugo sinavuze ko intore ndi batayirava bashaka kwira na Carole natanze ubwo ni ubumenyi buke gasanga none akabana link hano muri group iyi niyo kwafanira vino sinda abantu bandamudubije ma none iyo views nitayira biwiwe izo bigiye wawe biraryoshe fanira vino afise 100k ya subscribe BMT kagire bisumbiryo nini timu kagire bisumbiryo kuko izitaje izitagiye wacu ni wawe ntizibazagiye kandi kiji wawe na washaje duhomba ahubwo tubavuga ati ni byiza cyane igihuze rero ikora ubumenyi buke buri mu bakinyi igatuma hakaruru gasanga aho nigeze ku mugozi ngaha aho gasanga umukinyi mugenzi akina mu team yahaye sumunda akina mu yindi team uba kici gatari cyiza cyane amuhora mu mutife bafise umva gwarakunzwe akunzwe kubera ki akora neza gusumba we ahubwo mwegira umbaza ati mbega ni kuki jivyo wanje bitariko birakundwa iwe byawe bigakunda ubumenyi bukere ngo rushaka gukura ubaziraba kumwe batwishiramo nabi kumwe bishiramo n'abakobwa bakina sinema ndundi kumwe bishiramo abahungu bakina sinema ndundi icaki hose kijere kubikora ni gukura wa mucafu abantu bibira batwimvira ko nabi uri mu bantu no mu baziki murakoze cyane Patrick nibaza ko yoba yanyuze ku
kibazo yabajije. Kibazo gira kabiri, tuvuze ijambo entertainment, nibaza yuko iryo ni Cyongereza, mugo entertainment si cinema gusa. Muri Gihuhusi turafise department ya turafise ikigo cyitwa Gihuhusi comedy. Turafise na Gihuhusi films. Rumva tuzokina film, tukina ma comedy, tukina ma documentaire. Sivyo gusa muri Gihuhusi dufise dukora, ahubwo turafise na limwe rwana nabitanguye ko turifuza yuko timu yaje tubaje gukina amafilme gusa, ahubwo tukagira n'ibindi bikorwa by'iterambere nkuko nayo basomeye kare. Nkuko turafise Gihuhusi shop, tuko turapanga n'ibindi byo gukora, muzogera murabibona. Subwa mbere nakibajijwe novuga ati abakinyi bari muri Gihuhusi entertainment umwe wese mbere yuko aza yaje ziko afise impano. Ijambo namwishe navuga ati dandaza iyo mpano yawe. Nigiceke muhi. Ya kandi kuri kote iwacu umwe wese arafise contrat ya simu. Contrat harimo amasezerano twagiraniye amukingira. Of course akingira n'umugi wa team wa Gihuhusi entertainment. Kubera hari undi mukinyisha avuga ati je ndamaze kuvuma rero abantu bamenze kumenya kandi nze kugira agati mu kiwanje. Oro kiri mu yantu bari bwamenyekana, wamenyekanye kubera Gihuhusi entertainment. Urumva rero mwico gihe maze kugenda uko turafise ibyo twasezeranye bizokurikirana. Simpaka nje mbwange imishahara bagiye guhembwana ngahe, ariko barasanzwe bazi ibyo twavuganye bwabo bonyene. Kandi wasinye wese contrat arazi gituma yasinye, irabonye ko ibyo twasezeranye byose byumvikana. Nta muntu muri twebwe bakinyi akorera ubusa. Abakize ne bakunze kuvuga ngo ushonje duhishiwe. Murakoze. Bamwe mu bantu ushaka no kanya bariko barakina amareresi, ariko ndizira neza ijana kwijana ko hariho abantu kano kanya bariko barakina amareresi kubera ko mwebwe mwabayeho. Hari abantu kano kanya batarukina amareresi kubera ko mwebwe bagiye barabona ivyo mukora. Muri abanyene bari muri Gihuhusi entertainment, hari bamwe mu bantu mwakinishije bagiye baraboneka mu mafilme yanyu, mu mareresi yanyu. Ikintu nashaka ko tuyaga ko gato bagiye bitwa Gihuhusi entertainment ibashasha. Turakenera urukundo, turakenera support, barakeneye gushikirwa guhera kuri muto gushika kuri mukuru. Ntamwe mu bantu bagiye barahura na challenge nyinshi zitandukanye, bagiye barahura n'ibibazo byinshi bitandukanye, bamwe bagiye bara directinga amafilme atandukanye. Reka mbere kuri Amede tukiri ngaha no kuri Sami. Jewe nkiri muto sinari bwakure cyane ariko sinari bwaza no muri entertainment. Narigeze kuba mbona film uyu bamwita Pompompo. Kera wakina na Happy River yari film mega diaspora nye intimba filime nziza cyane gose. Rero gushika kano kanya mugeze ngaha ubona ko hatari kuvyuka imigwi. Ndifuza yuko umwe muri mwese muri hano imbere mugenda murashikiriza akajambo kamwe canke tubiri kajanye n'impanuro mwisunze ireresi diaspora ndetse no mu buzima busanzwe nk'abantu bafite experience mu gisata c'amareresi mu Burundi. Murakoze kandi murababari abantu. Tugire Kristo. Sino kwivugiza mwabyumvise Mr. Sami umwami w'abapomporayi. So nkuko Landria yabibabwiye, I'm very happy today kuko abanyamafaranga basigaye bakina filme. Sinza kukana uko mwakumvise. Abanyamafaranga basigaye bakora filme kuko kera hariho gusa talent mugabo nta mafaranga yari muri filme. Today amafaranga araje asanze na talent, bisigura ngo filme y'u Burundi igiye gushika kure cyane. So ntimucike intege,
uko twatenga ni mwaduha link ukabona batayishyize kuri stati muzokira imbere uraje cyane murakoze reka mperaho yaragejeje cyerekana yuko tubashigikiye nuko twaje akabiri mureke kwibaza ko dufise vyugiye hariya ntabwo ikireka kuzina shatse ndagenda ndakora ko hose canke ndagenda ndaraba hose nta cano zitanu nkazira rimwe nta byinshi nza kuvuga hariya abo muri Gihuhusi entertainment karagoye nagira ndababwire aho mwamaze gutobora sindayivuga ariko iyo mugize ikintu nk'iki hari abantu bakunda kurungukira cyane cyane umuntu atarabona ukuntu yokina sinema umuntu yobaje ngaho atarakina sinema na rimwe amenye ko bishoboka mbandanije aho nyene nagomba kubabwira yuko gukina sinema sinzi ko mwese mwarimye ni nko kurima rero iyo urimye kenshi urashoboye kwimbura ariko hari n'igihe Gihuhusi kiza nk'uko mwabivuze bigashoboye gutwarwa n'imvura bigatwarwa n'umwonga rero niwabona amaviews utayaronse ukabana urose support ukabona narandira mu telefone yari umugenzi ukasanga ntumuronke ntuzokubaze karo kugwanga ariko ibintu byose uca muri challenge kugira ngo ushobore gukomera gusomba merci nanje ndabahe ikaze bo muri Gihuhusi entertainment kenda banezerewe cyane icyo navuga nuko kino gihe je mbona mumenga biroroshe kino gihe biroroshe cyane kuko turaronka n'ama promotion ku ba journaliste ariko twebwe tugitangurana barandura ba telefone wamenga sinzi hagize n'umuntu agupostinga kuri Facebook waba wafukamye wahwereye ariko kino gihe biraryoshye cyane kuko nkamwe twatanguye kubamenya n'uyu munsi utaragera rero courage kandi akanashaka numva nobwira abagenzi banje sindakaryohererwa kumva nyene turiko tuvuga ngo gukina film ndumva yuko twovyitwa ko ari gukora film kuko n'umwuga ushobora kugutunga ugagutungira n'abawe kandi mu mwuga utegerezwa guhura n'ama challenge menshi atandukanye iyo dufate uri nk'umuntu abaza bigashika ukitema cyangwa ukagira iki ntibisigura ko ucuhagarika uwo mwuga wawe ahubwo umwuga utegerezwa kuwukomeza ugeze ku iterambere ndabipfuje gutera imbere cyane ariko kandi nk'uko byamye bigaruka bakavuga ngo abakinnyi ba filime b'abakobwa ngo bace bitwa imaraya cyangwa iki numva icyo nabwira abadamu n'abakobwa twese nuko umwe wese ahari yo kumva ko ari umukozi w'Imana abarundi bavuga ngo umuryango umwe atukisha umuryango namba we tukubona muri filime hamwe mu ijoro kacugenda gupika ntibazoka kuvuga ko turi abamaraya menya yuko aho uri mboneze uriko uraserukira twese abadamu cyangwa abakobwa kuko kuba abakobwa nibaze ko ari akantu nyene ko kubonerwa kuko abahungu babona aho babigira umingabo birababereye rero filme ahari ko ari mboneze ya mugenzi we ategerezwa kwitwara nk'umukozi wera akarorero mane bahezagire murakoze nanje icambere ni dondore aya mu Abel Ndwayo aka mukiruke aka mvuye kure hanyuma maze gukira ndajya cyane naciye mzibuha hanyuma ndaza ntura gahuzu nkubitamu kumisanga kare mu kumeninda urumva rero ico ntuze ukivuga ngo yajambo zitamukwiye ako turagasuprimye hama ikintu cambere ndanezere kuba Gihuhusi yashoboye kuntumira ngaha ikintu cambere nuko nasanze ari abantu babana beza umunsi wa mbere ndabibona mbonye bari ahantu mu Kayanza bagiye kuota ngira barakunda kuota nace mbona abantu bitwa Gihuhusi ndavuga ati bariraguye barajuduhuta kabisa mugabo duca duhura ahantu na le boss sangana umwana mwiza ambira umuntu mwiza cyane turayagamurana umuntu azi kubana mbere ubu no mu brother yaranantumiye kurya inyama yarambye nzoze kurya inyama nakave ariko nzoza ninagabanuka urabona ko mpaze rero
ikintu ca mbere ndabashimiye kuba mwaratwiyumviriye ko kugira tushobore kuza muri kino kibanza kubashigikira hama nari kuvuga uko nabonye sinema ariko novuga ati ntayo ndabona ariko ako nabonye gusa nuko nabonye ko irimwo inoti ni sinema irimwo agafaranga uravye uburyo isa image location urabona ko nyine mwashizemo amafaranga kandi byiza ko namwe mubibone nyene ko bijya bintu bitoroshe kuko ari abantu bataramenya sinema bamazi uko ari ibintu nyene ngo byo kwiryohera iki ariko Imana ishimwe ko abantu bakuze bariko baraza muri sinema kandi abantu nyene ubona bijunja ndumva yuko sinema izogera kure rero je ku bwanje nzobashigikira kandi nimbona link nzoba mu mbere kuri posta kuri stage no kuri page ibintu byose nzobibakorera je sinzovuga ngo nzoba posta ntavuze ivyunguka hari ijambo gitwa ivyunguka ivyunguka je nabyo nzokora nzoba posta ntakoze ivyunguka hama system nzoba posta mwo nimubona umengo ntibiryoheye kuraba muzihorere ndo system yangu murakoze ni Lavine twagiye twumva ko mutumvikana erekwana Fashe neza cyane zifashe neza cyane turumvikana cyane ni umugenzi turakorana hari abantu bavuga ngo kubera iki ngo tabikorwa turakora uretse kubisigura Jeff bikorwa byinshi vraiment byinshi ku buryo umwanya nawubuze panze imigambi yo gukora ariko bikanka bitewe no kubura imyanya ariko umwanya wose bizokunda tuzobikora ko nta ngorane nimwe hagati yanyu Nora kandi nta n'ingorane yingeze ihaba ingana nk'uko abantu bayibajije hari ukuntu nyene rezo social zimbisha ibintu zikabivyusha cyane sino abere yamye ari mwene data twabanye kure dukora tumeze fresh murakoze jewe muri bano bantu mpagazemwo nije muto novuga ndi muto cyane rero nivyo bamaze kuvuga nukuri nivyo ngira kamaro sinza kubisubiramo ko noba ndiko ndabavuguruza canke nkaba ndiko ndasubiramo ariko ico noshaka kuvuga dukore Imana izohezagira ivyo turiko turakora niya dusanga ku kivizo duhezagira ushaka ko ufise igicapo jewe ndatanguye muri diaspora baraza kumbona nakinye neza ugaca wimvira ko biza kuduga n'ingoga ugasanga ivyo wari witeze si kubibonye ugasanga uracitse intege ico ndabasaba nuko dacika intege tugakora Imana izoduhezagirira mu bikorwa vyacu murakoze sinza kubarambira nagira nshimire ababuboha duhagararanye ukuri makomera amashi kandi mwavuze byinshi bitandukanye kandi byiza n'impanuro nukuri nkuko natangwe ndabivuga turi nk'abana banyu iyo umwana akivuka uko akura igihe atabona no gucira inkonda ntuzombone ko inkonda urihe ku mpanuro banje gushima impanuro muduhereye ngaha tubirije ko tuzozigirako kandi muzobibona nukuri murakoze cyane muheza giko Isaac TV. Oh.